namwe bene data mudukurikirane Ange Michel Muhayimana akaba avugana nonga kwa akazi mese mugane kuri kubohora gano cyane kubafasha gukora mu bintu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo mbaye kaze mu nyigisho igira 16 mu kukene gucirwa twise mbega umukristo aragwara arapfa canke arakena. Twarize byinshi nshaka kubisubiramo ku munsi nagira tubandanye mu cigwa cyacu 16 nko navuze turabe ibintu bikenya cancan nk'imirongo imwe imikoreshwa nabi iyo bariko arasigura byerekeye ko umukristo adashobora gupfa mu mubiri bagasigura igice c'inyigisho ariko bagasanga basizemo ibinyoma. Ero kimwe mu byo bakunda kuvuga ko nuko akunda kuvuga yuko umukristo adashobora gupfa. Iyo numurongo bakahagara ku murongo bavuga ngo Yesu wenyine ubwiwe yarivugiye yuko umukristo adashobora gupfa. Muri Yohana 11:26 avuga ngo umuntu wese aba muri jewe kandi akanyizera ntazokwigera apfa. Ivyo uravyizeraga Marita? Umuntu wese aba muri anyizera aba muri jewe kandi akanyizera ntazokwigera apfa. Urumva Yesu yakabwira Marita kubyerekeye ugupfa no kuzuka kw'abapfuye. Abantu bigisha ko umuntu adapfa bahagara kuno murongo ngo umuntu wese aba muri jewe, kuba muri Kristo ni kumwizera. Turi muri Kristo en Christ. Rero aba muri jewe kandi akanyizera ntazokwigera apfa. Bagaca bageza ngaho ngo raba ngo Yesu yarabivuze. Acamoza ati ivyo ravyiziraga Marita ko ganana na Marita. Ariko ugiye ku murongo wa 25 tubona abandabigisha mu kwiga Bibiliya baraba iciyumviro hejuru bavuze iki, munsi wo murongo wo hejuru bavuze iki, hama no munsi y'ivyo uri kurigisha. Kuko urashaka gutora umurongo umukawusigura ukavuga muri contexte itariyo. Kandi ikintu cyose en texte tiré de son contexte devient un prétexte. Ijambo ryose ririkuwe mu rukene rw'ivyimviro byaryo rihinduka icitwazo ikinyoma mandi majambo. 25 ivuga ngo Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera wese naho yopfa azobaho. Urumvise ikintu gikomeye avuze, ni jewe kuzuka n'ubugingo, ni jewe la résurrection et la vie. Unyizera wese naho yogira iki yopfa azobaho. Umva naho yopfa, umva possibilité yo gupfa yayivuze Yesu. Rero bo batora umurongo umwe 26 uja gushigikira ivyizira byabo bitari byo. Ariko ku 25 Yesu yavuze ngo unyize naho yopfa, muri make arashobora gupfa mu mubiri azobaho. Bisuga ko hari ivyizigiro, hariho espoir, hariho kazoza ko kubaho ibihe bidashira, ivyizigiro isezerano ryo kubaho ibihe bidashira atari gusa muri no bugingo ko mu bugingo buzoza. Ariko kwambaye umubiri urapfa ko mwene Lazaro umusaza wabo yari yarapfuye Yesu aramuzura. Yesu atangura kubigisha ibyo kuzuka mu bapfuye ahagaze ku cabaye kuri Lazaro. Yesu nyakora ibitangaza gutyo gusigira akora ibitangaza ko ari ugira gico yigisha abantu, agaragaza icari message yiwe ashoye kuyigisha. Rero iyo umuntu atahuye neza context y'ijambo murabona yuko umuntu ashobora kuzimira akazimiza n'abandi. Ahandi uyu mundi murongo ukunda gukoreshwa nabi abiko ni bambe 15:54 reka twasome naho nyene 1 Corinthiens 15:54 haravuga gutya, aravuga ngo maze umubiri ubora umaze kwambara ukutabora no gupfa kwawo kukambara ukudapfa, niho bibyanditse bizoba bicise ngo urupfu rwamizwe n'insinzi. Baca bakubwira bati ntiwumva, urupfu rwaramizwe n'insinzi kuko Yesu yaratsinze rupfu na kuzimu. Niko biritubwira. Ariko biritubwira kandi yuko umwansi wa mbere azosangangurwa ari urupfu, aho azomuterera muri Gehinomu. Niko biri yavyigisha mu byasho Yohana. Ariko urumva batora uduce tw'imirongo, uduportion tw'amaverse tuza gushigikira ivyo bizera bitari byo. Umuntu ratarakura mu kwizera canke atigishwa neza, canke atari bwigishwe neza mu vy'ukwizera, ngo yigishwe ijambo ry'Imana neza mu ishengero ari mu camakoraniro ahuriramo, aca vyakiruko kandi babazi bari eloquent, bari charismatique, bazi kuvuga, kandi umuntu w'umukristo abayizera umwungere wiwe canke umuntu amwigisha. Nico gituma umuntu wese abigisha nta ndababwira ndi kumusuzuma. Naje Ange Michel ninya kubivuga, nzobivuga incuro zitagirwa zingana. Musuzume, musanze mbesha naribeshe, hayi ibintu ntaramenya, nyandikira mu rugwaneza n'ubukundo umbwire. Ntituri ngaho kugira ngo twemeze abantu, turi ngaho kugira ngo tubajane kuri Kristo, tubabwire Kristo.
ariko kandi turi mu bihe by'iherezo aho hari inyigisho nyinshi ziyerera ziko ziravuga zitarizo. Nama ndiko ndabivuga, inyigisho y'ukuri yitwa ikinyoma, ikinyoma kitwa ukuri, kandi ikinyoma cyo gikundwa. Muze murabe niyo umuntu yakoze ikintu kibi canke bamuvuze ko ibintu bibi bakamubeshera, nivyo twemera, nivyo twamamaza. Umuntu yakora iciza ntibivugwa. Amakuru mu maradiyo ntibavuga amakuru mabi, inkuru mbi gusa, bad news, fake news, nivyo bavuga. Muze bacishije umuntu yakoze ikintu ciza kicishamo akantu gatonya, ariko ikintu kibi nk'ubu wakumva ngo Ange Michel ngo bamufasha ngo kwaragwana mu ibarabara, ndiko ndagwana gusa kugwana bakana ndiko naterana ngo umuntu mu ibarabara byashitse kubera ashaka gushika iyo video yerera ikayerera. Ariko bavuga ati Ange Michel ko arafasha umuntu wo mu ibarabara, yaragowe, yarameze nabi, aramufata agenda kumuha indaro, aramutunga, muronderera n'abaho ubuzima bwiza, amana akazi, uyu muntu n'umuntu mwiza, bango yomwe Imana muhezagire, bice bigera ngaho. Kubera ikibi kiroroshe kuvugwa kandi ikinyoma kirakundwa, ko mu misha yacu turacagwaye. Ikiza nikivugwa neza, ukuri ni gukundwa. Rero bakundwa bene data, aha nakarorero ka kabiri ndabahaye. Aka gatatu ni umurongo uri mu Baroma 8 igice c'8 umurongo wa 2. Abaroma igice ca 8 umurongo wa 2. Naho nyine baravuga nabi, baravuga gutya. Katuhasome Abaroma 8, mwihangane ko ndaramurongo. Abaroma 8 umurongo wa 2 baravuga gutya ngo kuko icagezwe ca Mpwemu atanga ubugingo, atanga ubugingo ni Mpwemu yera, carambohoye. Ico cagezwe n'urukundo, carambohoye biciye muri Kristo Yesu, kuko Yesu yaje kudukura. Kinkura ko icagezwe cicaha, ntumwibuke yuko ubasha bw'icaha buri mu itegeko, kandi itegeko niryo rihi ubasha icaha cyagitanga urupfu. Yesu yaje kudukura ku icaha, urupfu hamwe n'amategeko. Ariko bacavuga bati nubona icagezwe camwe mu bugingo atanga ubugingo, carambohoye biciye muri Kristo, kugira ngo kinkura ko icagezwe cicaha n'icurupfu. Ati none nubona ko Yesu yaje kunkura ko urupfu, bagaca bafata urwo rupfu bakarushira mu mubiri. Ururako aravuga ngaha twarize ubwoko butandukanye bw'imfu, aharuka avuga urupfu rwo muri Mpwemu, ariko avuga urupfu rwo muri Mpwemu n'akaruvuga rwo mu mubiri. Memsi ingaruka ikomeye nuko abizera Kristo imibiri yabo izozugwa, ikambara ukudapfa no kutabora, ikambara ubugingo budashira. Tubacarindira agakiza k'imibiri yacu. Rero urabona uyu n'umurongo wundi bakunda kugoreka, bakunda kuvuga mu buryo butaribwo. Uduze gatonya aho hejuru ku murongo mbibaza 8 n'9, reka turamurongo 8 n'9, hari umurongo akunda kuvuga nuko ntari nawe utego mu nyigisho ngarutse mu mutwe, aho bavuga yuko nimba Mpwemu uyazuye Kristo mu bafu ya muri mwebwe azokiza n'imibiri yanyu ngo ipfa. Urumva umurongo wa 11, Abaroma 8:11 bavuga nimba Mpwemu w'Imana yazuye Kristo mu bapfuye aba muri mwebwe, nta kabuza ko Imana izoha imibiri yanyu ipfa ubugingo bice muri Mpwemu wayo aba muri mwebwe. Uyu murongo nawo nyine warakoreshejwe mu buryo butaribwo, aho abantu batubwira yuko Imana itaza kudukiza ingwara. Et pourtant c'est pas du tout vrai. Uyu murongo ni kuvuga byo kukiza ingwara. Icya kabiri, aho batubwira ko uyu murongo uri kutubwira ko tudapfa mu mibiri. Nimba Yesu aba muri mwebwe, ni gute jewe umubiri wanje wopfa? Yesu aba muri jewe. Uyu murongo urakoreshwa gose. Yesu ko aba muri wewe, ni gute wopfa? Ha abantu bavyize, hari n'abantu bizira yuko ngo umugore ko atwizeye Kristo, umugore avya adashaka kugira ibise, adashaka kubabara, adashaka kuva amaraso, bakavyizera magiye kuvyara akababona contraire, kandi baravyizeye bakanabigisha n'abandi. Bakundwa bene data, uyu murongo nturi kutubwira kuvyerekeye kutagwara no kudapfa, uri kuvuga la glorification de nos corps, uri kuvuga kwambara ubwiza bw'ibihe bidashira, imibiri yacu zo kwambara kudapfa igihe Yesu azotwara mu bwami bw'ijuru. Twarabyize mu nyigisho nibaza 13 na 14. Bakundwa bene data, urabona ko hari mirongo myinshi yigishwa ikoreshwa nama ndababwira, musuzume umuntu wese abigisha, musuzume umuntu wese abigisha. Turi mu bihe bigoye, ariko kandi Imana yituranirije abantu bashaka kuvuga ukuri, naho byo batwara ikiguzi kimeze gute.